ndakuramukije nanaguha kaze mu mwanya wacu ubana natwe kandi ugakurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose tugutunganiriza. Uyu ni wa mwanya wo kugira turabire hamwe amwe mu makuru ariko aravugwa hirya no hino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. N'amakuru turibuze kugaruka ku vya politike, amakuru turibuze kuvuga ku mutekano, ndetse tukaza gusubira no kugaruka ku nkuru zimwe zimwe ziriko ziravugwa cane hirya no hino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. N'amakuru tuba twabatunganirije twifashishije umugwi w'abamenyesha amakuru bakorera hirya no hino. Ayo makuru barayatohoza bakayaturungikira naje nkayagutunganya maze nkayagushitsako. Sangwa kaze rero tugiye kubana, nimba utarafyonda kuri sabone wabanza ugafyonda ko kugira igihe cose turonse amakuru y'idonido urajuba mu bambere ashikira. Hari inkuru ciye ku masonga idushikiye kano kanya tugira tubanze turabire hamwe ivuye mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ariko imbere yuko turabira hamwe reka mbanze mpekaze mwe mutwumviriza muri ngaha mu Burundi, abari mu bihugu vy'amakungu, bari mu bihugu vy'ababanyi, ndetse naho wowe uherereye hose ubana natwe ndakengurutse cane. Mbere yuko dushamikira ku zindi nkuru ziriko ziravugwa cane, reka mbanze nkwibutse yuko ibiro vy'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bimenyesha ko uno munsi umukuru w'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu ca Tanzania bagiranye kuri telefone ibiganiro, aho bipfurisanije umwaka mushasha, ndetse bongera baraganira ibindi bibazo vyinshi bitandukanye bijanye n'iterambere ry'ivyo bihugu vyompi. Ndakwibutse yuko igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Tanzania bifitanye umubano mwiza, ndetse amakuru akatwereka neza yuko hari ibikorwa bikomakomeye bigiye kurangurwa hagati y'ivyo bihugu vyompi. Bamwe bakaba baranagiye bavuga yuko igihugu c'u Burundi coba caragiranye amasezerano n'igihugu ca Tanzania kubirabana n'ubutare ndetse n'agataka. Amakuru akatubwira neza yuko Perezida John Pombe Magufuli yoba afise n'imitahe mw'ishirahamwe Regideso riheruka kuvugwa yuko ririmwo bamwe mu bategetsi bariko bararihomvya. Ayo makuru twarayababwiye mu misi iheze, ndetse bikavugwa yuko ngo hari n'iyindi migambi ikomeye igihugu ca Tanzania gifitaniye n'u Burundi. Bamwe bakabona yuko rero ngo John Pombe Magufuli yoba ariko arakorana cane na Ndayishimiye ku nyungu ziwe, ndetse bikavugwa yuko ivyo bizohomvya igihugu c'u Burundi ariko bikungura igihugu ca Tanzania. Ivyo bivugwa n'abantu n'abandi bakurikirana biba biriko birabera muri politike ya leta y'u Burundi. Tuvuye mu birabana n'ayo makuru, reka tugaruke kuri no nkuru iriko iravugwa cane. Hari ico abantu n'abandi bavuga inyuma yaho umusirikare w'u Burundi yari mu ngabo zagiye kubungabunga amahoro muri Centrafrique yishwe ku munsi wa gatanu mu gitero cakozwe n'inyeshamba mu karere ka Grimari, nk'uko twabibashikirije k'intara ya Owaka, nk'uko itangazo ry'ishirahamwe mpuzamakungu ryabimenyesheje. Kuri ubu amakuru mashasha avugwa inyuma yaho iri tangazo rivuga ko iryo zo nyeshamba za Coalition des Patriotes pour le Changement zakoze igitero ku ngabo za MONUSCO zari mu bikorwa vyo gucungera umutekano muri ako karere, zikica uyo musirikare zikanakomeretsa abandi babiri. Amakuru atubwira neza yuko muri ico gihugu ingwano zoba zasubiye kwaduka, ndetse bikavuga yuko ngo hoba hari n'abandi basirikare bahejeje gukomerekera mu ngwano. Amakuru mashasha atubwira neza yuko inyuma yaho umusirikare habaye ugize kane w'u Burundi yishwe muri ico gihugu mu kiringo cidashika ukwezi, inyuma y'abandi batatu bayishwe kw'igenekerezo rya 25 za kuno kwezi guheze. Mavukuru riravugwa yuko vyatanguye kuvugwa yuko ngo Burundi bushobora kuvana ingabo zabwo muri ico gihugu, ariko ayo makuru ntago aremezwa. Gusa Burundi bukaba bwararungitse ingabo zababa amajana 760 muri Centrafrique mu rwego rwa MINUSCA canke se mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour les sensibilisations en République Centrafrique mu ntumbero yo kugarukana amahoro muri ico gihugu kiri mu ntambara kuva mu myaka itari mikeyi. Amakuru ratubwira neza yuko iryo tangazo ryasohowe n'umuvugizi w'umunyamabanga mukuru wa ONU Stephanie Dujarric rivuga ko
mu gatondo ko ku munsi wa gatanu ingabo za MINUSCA zikomoka mu Burundi ndetse no muri Bangladesh zariko zirakizura mu micungararo ya Grimari zagabwe igitero ibiri rero muri rusange bikaza gukurikira nyuma y'aho umusirikare w'u Burundi yaje kwicirwa muri ivyo bitero. Mu yandi makuru ariko haravugwa cane hirya no ngaha mu gihugu cacu Burundi ni inkuru zirabana n'umutekano tukiriko turakora ko amatohoza, ariko nkaba nakubwira neza yuko kuri ubu ngubu amakuru adushikira avuga yuko umutekano hari amwe mu manama ariko aragirwa na bamwe mu ntwazangabo kubirabana n'umutekano w'igihugu, ndetse amakuru akatubwira neza yuko izo nama ziriko ziragirwa inyuma yaho humvikanye yuko mu gihugu c'u Burundi umutekano wasubiye kuba ndanse. Abantu bamwe bamwe bariko bavuga yuko ngo bariko barumva amasasa, ariko makuru akaba kiri karakorwa ko amatohoza. Amakuru rero turonse yuko hariko haraba inama, iyo nama ikaba iriko iragirishwa na bamwe mu ntwazangabo ndetse n'abakuru b'abasirikare mu ntumbero yo kuraba ukungene umutekano ugarukanwa ndetse no gucungera imbibe z'igihugu, kuko hari amakuru dufise yuko hari abantu bipfuza kugirira nabi ndetse no guteza umutekano muke mu gihugu cacu c'u Burundi. Mbere yuko tubandanya n'andi makuru yose nagutunganirije, imbere mbanze ndakwibutse gufyonda kuri sabona, ariko turafise izindi nkuru ziriko ziravugwa hirya no hino mu gihugu. Turaza kumviriza bamwe mu banyepolitike ico bavuga kubiriko biraba ngaha mu gihugu cacu Burundi, turaza kubigaruka ko ingingo imwe imwe, ndetse tuze no kuraba izindi nkuru zihuta ziriko ziravugwa cane hirya no hino. N'amakuru rero yose twabatunganirije aba ariko avugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, ava mu masoko yacu ari mu bategetsi, amakuru aba ariko aravugwa mu bimenyesha amakuru bikorera hirya no hino ngaha mu gihugu c'u Burundi, y'amakuru yanyegejwe yose. Reka rero tubanze twumvirize aya naguteguriye, nyuma yayo ndaza ngushikiriza n'izindi nkuru zose ziriko ziravugwa hirya no hino. Nido ry'amakuru yose ngira ngushitse ko tuje kumviriza, ndaza nkubwira n'ibindi biriko biravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Turashima mugabo inyifato y'umuyobozi w'ibiro ico kiganyo nyene, aho tuvuga yuko yahamagaye kuri bo bajejwe polisi abandi banyororo canke gukora ayandi mabi yose. Turavuga kandi muri ico cegeranyo no gupfungwa bidakurikije amategeko, tukagaruka ku bantu benshi bafungiwe mu mabohero atandukanye mu gihugu, mugabo imanza zabo zaraheze, bamwe bakezwa, abandi nabo bakaba baragiriwe ikigongo n'umukuru w'igihugu nyakwigendera Pierre Nkurunziza, eka hakaba n'abandi bahejeje iminyororo, cane cane rero bari muri ya migwi tuvuga y'abanyororo bakurikiranwa mu vyaha vya politike, ariko ugasanga bagumye bapfunzwe. Twarasuye kandi turavuga ku vyerekanye n'amagara y'abanyororo, aho tuvuga ku vyerekeye n'ukuntu ibi vyo kwikingira ingwara kiza ca coronavirus kiriko birafatwa minenegwe muri uko kwezi kwa12, kuko ingingo zose zari zisa n'izari zafashwe kugira ngo bakinge ico kiza nikirandagate mu ibohero, basa n'abadehukiwe, zikaba zitariko zirakora. Tukaba twasabye ko bosubira kwikubita agashi kugira ngo izo ngingo zubahirizwe. Turavuga kandi no ku bwinshi bw'abanyororo, aho amabohero menshi kambere yose arengeje cane igitigiri cabo yategerezwa kwakira. No kuvuga ko abanyororo amabohero arengewe cane. Twatanga akarorero k'ibohero rya Muramvya usanga rirengeje ku bice birenga 836 kwijana, hamwe n'ibohero rya Bujumbura iryo bita ibohero rya Mpimba ririmwo abanyororo barenga ku bice 608 kwijana. No kuvuga abanyororo ahantu hateza kuba hari abanyororo 800, uno munsi uhasanga abanyororo 4,800 n'ibindi. Murumva ko muri ubwo bohero n'ivyo ico cegeranyo. Tugasozera dusaba leta y'u Burundi ko yokwikubita agashi kugira ngo yubahirize agateka k'abanyororo, cane cane abanyororo bagirizwa ivyaha vya politike, kugira ngo batunganize ico kimwe n'abandi. Tugasaba kandi leta y'u Burundi ko yokora ibishoboka byose kugira ngo igabanye abanyororo mu mabohero, kugira ngo amabohero ashobore kugira agahengwe, abapfunga mu mabohero bagire ubuzima, kuko si abantu baba baratawe. Uno munsi ndayicariye n'umugwi wiwe bagira bati eheraba ibisigarira by'abantu
bishwe 72 nta batutsi bapfuye 72 mu Rumonge za Nyanzarake za Vugizo kuko babikoze yari Bicombero yazanye abaroberi nta batutsi rero bapfuye ukumva yuko ari ibintu by'akamaramaza kuko turazi neza je nari nkuze n'ifite imyaka 18 abantu barapfuye mu Rumonge hariho abonzi umuganga yitwa Simbiyara yarapfuye n'umukomiseri uri beshe barapfuye babatutsi tariki 19 z'ukwezi kwa kane hapfuye gusa nta muntu yapfuye abahutu bapfuye mu acona yuko kuri Ndayicariye nta mututsi yigeze apfa 72 kitavuga coco n'abapfuye muri 1993 za Bugenda na za Teza za Buta abo banyagufa ntibazwi tugira none vuga ivyo bizana kunywanisha abarundi bizana kugirana ikigongo ihibambe ahubwo bizana urwango bikazana gutunduza abantu babuza babo badashobora no kunamira canke ngo bayibuke canke bibuke byongeye ikindi umuntu yovuga cerekana yuko umugwi ujere kumenya kurekurana yari igikoresho ca CNDD-FDD baranse yuko haza abantu b'abahinga kugira babafashe gutohoza mbega bijya biziga bazura mu Ruvubu twatuzi ko mu Ruvubu 93 ahambwe abatutsi n'abahutu batavuga rumwe na leta mbere bakavuga yuko ibyo biziga babishize hamwe n'ibyo binogo byari byahambwemo abandi bapfuye 72 none bamenya gute ko abo bantu ari abo muri 93 cyangwa 92 ko atabuhinga bafise bukwiye ahubwo bariko bazana akabi kabishe bariko bateranya abarundi ko ntibashaka ukuri kumenyekana barazi kanatsinda ko CNDD yakoze mabi menshi. Uyo arongoye umugangi w'Iprona utemewe n'ubutegetsi arongera akavuga ko uyo mugwi CVR uri gukora utisunze intumbero yari yategekanijwe n'amasezerano ya Arusha, amasezerano asanzwe yarahonyanzwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. N'ubunyene dusubire twumvirize Karoli Nditije. Mu masezerano ya Arusha bavuga yuko mu gushiraho uwo mugwi impande zose baba abatavuga rumwe na leta yaba leta bumvikana ku itegeko rigenga uyo mugwi bakumvikana n'abawugize ukabuhuriyemo kandi abantu b'ubwoko bwose kugira ngo ntagire uti abagira ati bo ibi bijya abahutu ne bagira batwebira icobo canka abatutsi bakabumvikana ko ku itegeko riwugenga bakumvikana n'abugize ingene ukora uno munsi harakuyemo ubutungane bwo ndibuka ndimo n'amashinga amateka baranse yuko ubutungane bujamwo kubera bari bazi ko akabi bakoze bari mu ishamba canke bari ku butegetsi nico gituma twebwe umugabo wa Dasana Iprona itegeko rigenga kuva kera ntitwageze twitobora kubera bakuyemo ubwo butungane kandi nta kigongwe ndakunwanisha abarundi bishoboka atabutungane buhari murumva rero n'umugwi bashizeho ku gikenye uravye bajya 13 bawugize nka bose n'abacuditse na CNDD-FDD ndayicariye yakoze mu matora yo 2010 aramushimiye rero kugira ngo abandanye akora ibyatamitswe na CNDD-FDD ndakore ibyanditswe mu masezerano yarusha. Ingorane nasubiye kugira nayigize hamwe Sylvie Kinigi premier ministre avuze ati intwaro tishubije Frodebo ataba ko inkozi z'ibara z'abasoda ati bakoze iribara ati wabe twereka hari icyo twabamaza yemwe ubwo rero naciye njya mu nzira y'umusaba wagira ngo nije nshubije intwaro Frodebo wagira ngo nigewe mvuze abasoda sinakubwira hariho abagore bajejwe kuntuka njya batoranijwe ariko si bari benshi bari abagore babiri gusa mu bagore baraho bose vrema bari bameze neza uretse ko mukabikero yangu magana iruhande ariko nabandi ntibanduje akanwa kabo niba ari nabumvaga batanshyigikiye ariko ntibiyanduje atari abo bagore babiri hasi rero ndaguma ngaho biravugwa biragira ariko hatangira kuba ikintu cyuko napfa nkavaho
kuko n'abambwiraga hariho n'umupolisi yambwiye ati ntibiragoye kubera yuko urabona ibintu wabonye kandi basubije intwaro Fredy. Ariko ngira Imana haza umuntu yitwa Kararuza, uriya banza ari kapiteni icyo gihe, Kararuza niwe Atanazi, araza yarazaye n'abandi basoda baba Bleu Rouge bari baje muri Burende, baraza bashyikira nyine ku komanda. Nyuma arambona, yaranzi, yari yarize kuri Petit Seminaire, nanjye niho nabaga mu Abikira. Hanyuma kandi Angreberi yari yamwigishije muri Nevienne. We jewe mugabo sinari muzi kuko icyo gihe abaseminariste ntiwabarebaga. Niho bwacyaga rero haza umugabo afite inkota n'umupanga, yinjira muri yanzu twabagamo. Umugore rero w'umugabo witwa Parfait, uwo mugore yitwaga Clementine. Uwo Parfait nawe nubaga bavuga ngo ni komiseri, ni titre yiwe, sinzi yari komiseri w'iki. Yasohotse yiruka avuza induru ati muka guverineri baje kumwica, muka guverineri baje kumwica. Muka Rukera ahagarara uko, nanjye njya munsi hari ikimeza kinini, naciye njya munsi yacyo. Umugabo yaje arya, abona abantu baryamye, Muka Rukera ameze gutya. Kararuza niwe wa mbere washyitse aho hantu. Urumva ko arazi ibiri, yari yambaye hafi kabisa. Acaraza avuga ati shyira ibyo izo ntwaro zaho hasi, ashyira hasi, aranamukubita, aramusohokana, bagenda batwaye uwo mupanga n'iyo nkota, baragenda baramujyana. Ndetse n'ibyo gihe Kararuza yateze ko yuko nta muntu azasubira kwinjira hariya uretse abahari, nta wari ugisohoka, nta wari ukinjira muri abo. Abarundi ntibazi bose ibyo Ngendadumo yakoze mu Burundi. Yarakoze ibintu byinshi. Novuga ko icyambere twomwibukirako nuko ari we jewe noshira imbere mu bakurikiye iragi rya Rwagasore. Nukuvuga rero ko mwifuza iragi rya Ngendadumo nk'iragi rya Rwagasore wenyene. Ubwa mbere mu bashoboye kunonosora kaminuza mu Burundi ari mu bambere, ari muri batatu bambere bashoboye guheza kaminuza. Icya kabiri nuko amaze gutaha yaciye akorana cyane na Rwagasore mu gushinga iby'umugambo w'Iprona, no kumufasha mu gihe batanguriye kugwanira independence. Ni naco gituma ari we yatoye ngo abe icegera ciwe mu bushikiranganje, mu bushikirangoma ariko babwita ubwa mbere muri ico gihe, abe icegera ciwe vice premier ministre. Yarajejwe igisata c'ubutunzi. Ikindi no vuga nuko aho batsindiye ukwikukira, abagiye kwa Jean Paul Harwa yariwe yaserukira Ubirigi muri ico gihe i Burundi, yatwara Uburundi ku izina rya ONU. Yajanye Rwagasore yajanye na Ngendadumo na Mwambutsa. Abo batatu nibo bagiye. Nukuvuga ko rero muri inzira yo kwikukira Ngendadumo yagize uruhara runini cyane. Ikindi naco noshira imbere nuko mu matati yaciye akurikira urupfu rwa Rwagasore, we yagumanye koko inzira ya Rwagasore. Ubwa mbere nkuko yari kuba ari we yari kuba vice premier, yari kuba premier ministre Rwagasore apfuye, nti yagiye mu mashari bafashe Muhirwandre kubera imvuzo muri ico gihe abantu bari batanguye kugwanira ibiti. Ibyabaye mu mugambo w'Iprona ntibyabaye muri leta, nico nuko kimushimira cyane. Ni naco gituma kubera ubwo bwitonzi Mwambutsa yatevye akamugena ko arongora leta muri ico gihe, araba premier ministre. Mugabo yabaye premier ministre
hamaze gutangura ingwano hagati y'abaporo nabo nyene bicamo kubiri byitwa Casablanca Moronvia. Rero muri ico gihe we yarafatanije na Joseph Bamina yatwara umugambo w'iprona, baragira amakoloke ni kuvuga amahuriro Igitega, yamaze iminsi itari mike kugira ngo bagerageze gukemura ico kibazo, gutorera inyishu ico kibazo c'amacakubiri yaratanguye muri iprona. Mwarumvise ibyitwa Casablanca na Moronvia. Naho we bamushira muri Moronvia, Bamina nawe bakamushira muri Casablanca, uko ari babiri barafatanije cyane kugira ngo iyo nama ivemwo ibintu byiza bitumbereye. Ikindi novuga ni ingorane yahabaye hagati y'u Rwanda n'u Burundi muri 63 64, aho rero ngenda ndumu yarahagaze nk'umushinga ntaye koko aravugira u Burundi, arandikiranira amakete haba muri ONU canke yandikira Perezida Kayibanda amwereka yuko ipolitike bariko baragira mu Rwanda atariyo bariko baragira mu Burundi. Ti Burundi n'abantu bumvikana bari kumwe, mwebwe iwanyu hari ubwicanyi, hari byinshi. Ivyo yaravyeretse cyane mu makete yanditse. Ivyo navyo nyene abarundi ntibabizi cyane. Abarundi bagiye mu vy'ubuhutu n'ubututsi, ugasanga rero bamwe bamufatira ku bw'ubuhutu, ariko batazi neza yuko yari umuntu yavugira u Burundi ahanini.